itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro niho Uburundi bwacu bwatigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashiba n'uwo mu gihugu cyacu kuri uyu munsi w'agahimbare. Nk'ijambo nobwira nyakubahwa perezida wacu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nuko no musaba kuko mvuye mu bihe bitoroshe nibyo mvuye mu bihe bikomeye umuziki wanje wasubiye hasi kubera ubuhwerenge n'icibaro mukuru w'igihugu bunyere wo musabije. Ivyuma by'umuziki ni isuka nziza cyane ku muririmbyi. Iyo ufise isuka nturarubusa. Za gitare turazikina tukaja mu ma karaoke tukaronka ukunye twibeshaho hanyuma twashaka n'imiryango yacu ko n'abana bacu bakwiye kubaho neza ko turabaririmbyi b'igihugu. Isaac TV. Welcome my people, welcome my people, welcome my people, welcome my people. Mwese mukunda ibiganiro bya Isaac TV. By the way, merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe, like na share stories zose naho uzisanga nababwiye ati nabemere exclusive interview zigororotse ziri mu bya bibazo nyene bizima bwa kwa gucukumbura nyene binabiriya. By the way, mukurondeza uno munsi dufise umutumira dasanzwe. Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro. Iyo ndirimbo atamurundi numwe atayizi. Utazi iyo ndirimbo nturi umurundi kabisa, urafise ikibazo muri wewe kuko urumva nimwe mu ndirimbo yama afete. Saidi Braza reka namuvuge wanashima. Saidi Braza numwe mu artist wenyene afise hit yamigaruka umwaka ku mwaka. Reka namwakire Saidi Braza. Inakwaje? Safi sana, nashukuru sana kuona nimefika Isaac TV. Watu wangu wote dunia nzima napa big up sana. Giswahili ni sawa? Je mvuga indimi zitandatu. Yego mvuga Icyongereza, nkavuga Igifaransa, nkavuga Igifaransa, nkavuga Igiswahili, nkavuga Ikirundi, nkavuga Ikinyarwanda, nkavuga hamwe n'Ikinederland. Igifaransa ni kirimi kivuga muri Belgique ahantu bita muri partie y'aba Flamand, hari partie y'aba Walo. Saje narongoye umuzungukazi tubana muri Flamand, nagomba kwigura ururimi kugira ngo nshobore kuvugana n'umuryango wiwe. Yeah. Okay. Saidi Braza, izina ni nyene? Ni Jesse nigeze mpindura izina kuva navuka. Ko nabonye ko abavyeyi banje batokwibesha ko gita izina. Nce ndarifatira iryo zina ndarikuza. Yari byatumye nshobora kubona umunsi ndi Saidi Braza wa undi nyene ariko aragenda akura ibyo nsuye ko sinkiri umusore cyane. Saidi Braza je fasha twibukanya karirimbo mwe mu turimbo twawe urekanye n'ijya itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro ijya ndazirazwi cyane ijya yaramamaye bihagije. Hari n'izindi zagize ziramamara reka ducishe ko gato. Hariho nk'indirimbo yitwa nanje ndakeneye urukundo nakoreye abagendana ubumuga. Sindi gihume sindi bwandi umuntu nk'abandi kandi ifise uburenganzira hungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye. Niri mu zimwe mu ndirimbo nazo nyene nkunda kuko zivugira abantu bagendana ubumuga kandi abantu benshi barayikunze rubacayikunda. Sasa nigerageza ku immortaliser ama message ntanga kugira ngo bazobandanya afasha n'abazomugara mu myaka 2020 harimo bazovuka bamugaye muri 2500 tudahari ariko indirimbo yo izobandanya. Saidi Braza numwe mu artiste bariko barandika indirimbo ubona ko bandika indirimbo ibaho ibihe byose. Urumwe mu artiste navuga yuko indirimbo zawe zama ziri hit umwaka ku mwaka uri kurandika indirimbo wisungiki kenshi uri kuviziki nivyo nyene ubushaka nyene kuzoguma kuri hit ibihe byose nawe uzopfa abantu bazo. Jesse nibaza yuko hari ikidasanzwe nkoresha ni wa mutima w'urukundo bafise muri jewe nkumva nogira ico noterera societe ndimwo sinicare ngaha aratacho maze muri societe. Sasa izindi mu kuzandika zintwara imyaka myinshi nashaka kwandika indirimbo nk'imyaka 10 itarasohoka nashaka kwandika indirimbo imyaka 6 ndashaka kwandika imyaka 20 ko harimo nizo nasohora nanditse muri 90 n'ubu zitarasohoka. Urumva rero muri inspiration nguma ndeba niki cyo tuma igihugu cyaje gisa neza niki cyo tuma dutera imbere iki cyo impanuro nimba ndirimvye Iyubare hari indirimbo nasohoye yitwa Iyubare muzoyumva nayo nishasha. Iyubare muyo
iyubare ni kugira abakobwa birinde ibintu byo kuja mu bushurasuzi cyane bakiri mu buhombo bakiri batoya kugira ngo bazokore imiryango yabo neza. Hari ibintu byinshi cyane tugereye kumenya kwa Saidi Brother. Reka duhere hasi jewe duhere hasi nabonye ikirato wanagonga nyoka imwe yakaga ariko ndavye hejuru nabona cyambona inkoni. Papa Utamu numwe mu bamenyesha makuru bacu bakomeye cyane ku radio PJ Classic FM aranagufana sana benshi baranamuzi ni cyamamare uvy'inkino ebana yarafatishije byararangiye ariko ikibazo hari ikintu yambwiye kirantangaza bijanye n'inkoni yawe ngo inkoni yawe kira bamwe bakurikiranye indirimbo zawe kuva kera ngo inkoni yawe yarafise ibintu by'ibitangaza kera mbega niko bimeze. Aya ari inkoni harazwe n'abasokuru kandi urabizi uhawe intahe ukayihabwa n'umuryango abashaka yuko utazotatira igihango umugabo uzoshobora guhuza batanye wari umuntu mbega ugomba kubera abandi urugero. Iyo ntahe rero yihawe sokuru aca gusaba yuko ugendera intahe n'ijambo. Ubwo rero ubwo bugabo nibwo twagendanye nabo kugira ngo nitwasohora ijambo ntiribe ijambo ryo gukinisha ntiribe ijambo rivuye ku mwana ribe ijambo ry'umukurambere rije risohoka rifise inguvu n'ubushake bwo kuhindura uburundi bwacu bube bwiza kurusha uko twabusanze. Urumva rero yawe rero ari psiki nakora imihango yo kwatigwa nabanje kwanza ndabandwa ni imihango nyene ya kera yiwacu yari nafashwe n'abakurambere biwacu ico gihe bitaba yuko nja ku muhango kubandwa namara kuja kubandwa nkaca nkora umubando wo guterekera abakurambere bacu kugira ngo nabo basubire mu gitereko baze badushigikire hanyuma nkaca nkora rero umuhango wa nyuma wo kwatigwa hamwe no kwimikwa. Byari ibintu birebire nyene vy'imiryango ya basokuru bacu nkeka barava muri za famille royale ntazi nanje hiyo mu Buganda iyo baje baturuka ariko bansizemwe mu mutima wo gukora ikintu cyo tuma trace z'umuryango wanje nizanje personnellement zitazozimangana muri generation future. Okay, icyatumye inkoni yawe iba yigitangaza cyari giki inkoni yari ifise? Abantu niko babivuga ko ari gitangaza kuko narashobora kwitwara nk'umuntu agwaye nk'intandara naye mushirako akacakira. Nivyo bari ngozi barabizi byarabaye cyane. Ugasanga nk'umuntu agwaye ibintu by'ibitezi by'iwabo naza nkana nkumukora ko n'amazi bikaca bimuvako. Kuko yaba ateragiwe icyubahiro cy'ibwami. Urumva rero ni imico kama yiwacu ni mpamvu ubona tutava kuri aka karanga nyene tukaguma kuko turazi yuko dushigikiwe byarakora je nibaza ko byakora koko buri ko kisa na kwishobora nyene ntafise abavyeyi biwacu bashigikiye ariko muri nose turimo biba ari ibintu spirituel ariyo mpamvu benshi babibye ko bari mu madini atemera ko ari ibintu byaki ariko mbere ko madini aza n'ubundi basogukuru barakora iyo mihango kandi bakavura bakatigwa bagakora inkono bagacura amacumu barakora ibintu byinshi cyane basogokuru. Ya nkoni yari inyene cyangwa warayi ni inkoni kuko maze kuva mu bihugu bitandukanye inkoni zaratatanye ziratakara ariko zitakana zisiye umuntu usanga yari musagenda zijanye nimbaza naho yagiye zisa nk'izimanga zizomugira oya ntacyo zizomugira ko zari zamaze kwezwa kwezwa no kuzoza noneho ukazibwira ati akazi kanyu kaheze inkoni nziza mwicare twumva uburyohe bw'amahoro kuko bazi yo kenshi hari ubutumvikana mu muryango amakimbirane ibintu bitameze neza baca bazi kugira ngo bababwire ati bangwe ati ibigira inama bigira imana. Yari iyo mico ya Kirundi ariko habituellement nta muririmbyi numwe atabafise umutima nama. Yego. Ku batabizi Saidi Brother nta benda bisigure gutega mana isi nijoro. Saidi Brother nta nkomoko nimwe y'u Burundi afise. Mbuze ukoshaza kuvuga abavyeyi bawe. Abavyeyi bawe nariko duva histoire yawe abavyeyi bawe umwe n'umuganda mama yari umunyarwandakazi. Mama yari umugandakazi. Papa yari umunyarwanda. Ariko Saidi Brother arahimbira Burundi kandi arakunda Burundi. Ikibazo kishakiza how gute byaje gute ibintu kumengana ibintu biri bidasa urumetise urumva uri mvange itari no mu Burundi nta n'igisanira cy'i Burundi ufise. Nibaza yuko icyo kintu cyabaye ari bya bitangaza by'Imana nyene kugira ngo mvukire ngo uremera Imana. Yego Imana yarakoze gose yatumye tunagera no ga urumva mu kugira ngo ndemwe nciye mu maraso y'abanyamahanga baje guhungira mu Burundi kera nkavuka mfise umutima wo gukunda Burundi nkabushigikira nkabutera iteke gusakana no nyonga nkaririmba buri kuki nkaririmba indirimbo zihagize ikigo cy'u Burundi no kwerekana yuko ndenga imbibe noririmba amahoro ya muri Palestine noririmba amahoro muri Syria
ko umuntu nabone bene wacu bako barapfa no ririmba bikobera muri Ukraine unya nashaka gusohora indirimbo ivuga hagati ya Ukraine na ntuze na Russia kubera iki bako barajyana bavukana ari bene bose basangiye igihugu ivyo ni message twebwe barasta Imana yaduhaye umutima yacu yo kumena mu mabisi mu gihe ibintu bitagende neza muri societe niyo mpamvu ubona baririmbyi iyo turirimbye ikintu gikundwa n'abantu benshi kandi atamahera twatanze ariko ya mpano ikagirira akamaro abandi je nibaze ko ariyo mission dufise kandi tuzoyigera ko mu kubandanya turirimba indirimbo zubaka ejo hazoza ko turabagenzi twese tuzova ku isi ariko uburundi buzosigara ariko nijwi twakoze ryiza n'indirimbo twakoze nziza zizosigara zitaramira abazovuka mu myaka ijana mu myaka amajana abiri y'imbere ico rero nico nshaka ko urwaruka gubu gwibaza muri yo sense yo composer indirimbo immortelle zidahera mu byo kumenya ikirundi mu byo kuba mu kirundi mu byo kuba mu Burundi byaje gute niyo histoire gato nkeneye byagenze gute kugira wisanga uri Burundi muri situation y'u Burundi mu rurimi rw'ikirundi anabavye je navuka ingozi je mu Burundi navuka ingozi kuva nkiri akana gato Burundi bwandeze yabingozi bose bahura ingozi urumva bamaye mu FB yaririmba muri mu gihe cya independence y'u Burundi n'umukuru wa FB yaririmba ingozi urumva imizi yanje kuva ingozi navutse nkasanga mama wanje ari umuririmbyi yubahwa n'igihugu byaciye bimpa nk'umurage wo kuvuga ati ibyo mama yakoze nanjye kandi abigeze imbere kwijwi ntibyaba byoroshe gusohora indirimbo ngo abantu bemere ko n'umuryango urashaka kwanka abagenzi bakakuvako kuko babona yuko ukora ibintu bitunguka abandi bako barunguka twiganye cyangwa tunganye amashure ariko jiye nkavuga ati musique irambabaza ariko nzoyikora kuko nzi ko fruit yayo ikivamo gishobora kugaburira imitima y'abantu benshi cyane basa nkabihemuye. Saidi Braza ni Rasta of course. Yes, I am Rasta. Uri umurasta nk'aba bandi bavuga ati kirazira kurya inyama kirazira kugira iki cyangwa wowe urafise imigenzo yawe wisange. Cheko bantu murasta ni kwa konze ko barasta kenshi babara abantu b'amahoro kandi bafise imiziro bafise imiziro n'imiziririzo yabo bafise n'ibindi bitandukanye tuzomenya ariko je kuba umurasta kwanje ntibituma mpindura kubaho muri societe goma kanyuma tugasangira goma ayo mata tuyasangira ayo mavuta tuyasangira koko n'indege yose urakubita n'inyama harimo nk'abarasta ashaka kuvuga ati nshaka kuja mu ndege ngo ujye ngo ni ya Babylon nshaka kuja mu modoka ngo ujye ngo ni igikoresho ya Babylon no Babylon nimba muzungu yarakoze iyo ndege ikaba ari ikintu gikozwe n'umuntu nanje ngomba guprofita ubwiza bwayo kaja muri iyo ndege nkagera iburaya nkabona isimana yaneretse ko ku mwanya ugororotse neza kandi uri periodique. Saidi Braza rero urumva ari Burundi tayari ariko birashika twakubura tukarondera aho wagiye tukakubura. Saidi Braza in short wari watuzana indirimbo nivyo kubatayizi indirimbo twahunguka indirimbo ubona ko ihimiriza abarundi n'abarundi kaze gutaha mu gihugu cabo no kuza gukorera igihugu cabo muri rusangi n'iterambere muri rusangi ariko rega twaza dusubira inyuma Rwanda gato tutarinjira muri hunguka we waruri ego je rimaze imyaka myinshi nari mu Burundi nabanje warahunze oya simunga kandi umva ibihugu byose ari muhira umva ugeze Buganda ni muri East Africa aho ngeze hose sanga ari umuryango tukabana nabo neza ariko Burundi bukaguma buri mu mutima muri jewe niyo mpamvu nasohora indirimbo yitwa Visit Burundi ndi mu muhungiro niyo mpamvu nanditse hunguka nkiri mu ndi hanze aho abandi bahungiye ngo ndabahumwe icyize cyo kuza muri makeya rero izi ndirimbo ndirimba zifatira cyane ku rukundo mfitiye igihugu cyane sasa kubona ndirimbi kubona naragiye Zanzibar nkaja Dar es Salaam nkaja mu Bubiligi nkaja muri France nkaja Amsterdam nkagaruka nkaja muri Kenya nkaca mu Rwanda nkaca Kampala nkaza kugeza no munsi ndi ngahe mu Burundi narabaye mukera rugendo akomeye cyane ku isaziro ryiza nkicara nanje nkakama amata y'inka nkanywa nkibuka ko urugendo nakoze gwagiza akamaro kuko kwari kubaka Afrika nziza itubereye twese ariko umuntu acayibaza ubwo rugendo rwose amafaranga yakura he Saidi Braza usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe umva kandi ndakubwira ko ndi ntanga ubutumwa bw'Imana maze gutanga ubutumwa ahantu hamwe no munsi sishaka kwicara gute ni pelerinage nshafata kandi nkoni nkaca ngera kubwira abandi isangero oya ndi murasta ku reggae music ivuga amahoro kandi amahoro ntawe utakeneye niyo mpamvu uva mu gihugu kimwe nkaja mu kindi urabironkiramo inoti yo bikangora rimwe nkafungirwamo ahandi nkahura n'ingorane nkarara ubusa ahandi nkabura bomfasha nkahura n'ibibazo bijanye n'ikiremwa muntu bisanzwe ariko igikuru gusa nkakufokasinga kuri ya message nizera yuko isohotse ikagirira akamaro abanje n'umuryango n'igihugu abari yo teka rikomeye cyane kurusha ko no kubaka etage nta kintu cyiza nasize mu bantu wacishijemo akantu ko gufungwa
wafunzwe hehe wafunzwe gute oya ni ibintu bisanzwe gusa ko mu Rwanda ibintu bisanzwe ariko tucishe byaranavuzwe ibintu byarakozwe biravugwa ahantu hatandukanye mu Rwanda iyo Beza yafunzwe yagize Jike deja vuye ahantu banywa ganja free ngeze mu Rwanda sanga bafite amategeko akomeye cyane kuri atabi hanyuma ndafatwa ndafungwa nkuko abantu bose bashobora kugwa mu cyaha bagafungwa ariko Imana irafashe ndavaye amahoro ndasubira kandi ndamana nandika indirimbo burya iyo uciye mu bigeragezo nivyo bikubaka kugira ngo ukomere uburiwe burya anya bavuga I've never seen a strong person with a easy pass mu cyongereza ni bavuga ati sinigeze mbona umuntu afite amateka akomeye umuntu akomeye afite amateka akomeye atakahise kakarekara afise umva kahise kacu karandira kagaja kagutwara kuri yose hari ukavayo ukaja kugwa ku yindi yose ukisaga wageze mu mbeho y'Iburaya ukagaruka ugasanga uri mu butayu ivyo byose nivyo bituma ya ndirimbo yubakwa ikagira akamaro abandi kuko impano nayo yayiharanira kugira ngo ishobore gushika ku munyagihugu wa wundi ari kure gose imushikire inamuhindura inamuhumuriza niyo mpamvu baririmbye babaho kugira ngo tubandanye turamira societe yacu yeah mama ni iwawa hari naciye mu kigo cya Iwawa ariko si honyine naraciye muri Belgique nakoze concert Ostend muri festival yitwa St Paul's Festin ndiko nategura igitaramo muri no minsi mu kwezi kwa mbere muri no minsi nyene ndiko nategura concert na Ikuzo Band kuri Centre Culturel Français ndibaza yuko abantu bazoza kuraba igitaramo kizoba giteguwe neza mu ntangiriro z'umwaka ariko mu kugeza n'ubu muri ibi minsi turi kumwe na Bikore TV turi kumwe na Abend wayo two turakorana namwe batandukanye kugira ngo ijwi ryacu impano yacu mushikane kure kandi turabashimira cyane kuko atari mwebwe ninde yomenya ko twabayeho reka mu gusozera reka genda ku ibibazo bitatu ikibazo cya mbere umuziki w'Uburundi showbiz w'Uburundi urayikurikirana of course yanayikurikirana numva deja ko nari mu ma prison sinabikurikirana neza bijyo bibazo nari ndimo aho bisanzwe ariko abarundi baracaririmba neza barundi bafise ubwijwi ryiza barundi bacafise umwimerere baragerageza bagatrava bagakreya ibintu bishasha ikibazo gusa ni muri côté management y'aba managers bataza ngo bashore gose mu kintu cy'umuziki bamenye ko ari nka kujya umuntu yogura umurima akarima ikawa cyangwa akarima ibijumba agasarura kuri ivyo rero muri music y'Uburundi yatembe ariko intambwe tugeze ko ntitwoca tuvuga ngo tuhagarike ngaha turashaka kumva ko mu mwaka umwe baririmbye nka 10-20 bashaka kuja hanze guseruka i Burundi mu festival muri Sika bakaja mu festival internationale nkuko turiko turabona baririmbye bacu Lolilo Satbi cyangwa Faraz n'abandi bagerageza kugenda basohoka berekana ko igihugu cyacu gifite baririmbye bafise ivyumviro n'amatala ari au niveau international nuhe muririmbyi asohoye indirimbo wihutira kuja kuraba Saidi Bras now bo biragoye kubera so indirimbo utigera urirenga uvuga ati uri fonda yumvirize ko uko biri kose hari akanza gukura cyane ko ari Kiriku umwana mutoya abo Kiriku ndamukunda cyane arasohoye indirimbo nkumva imeze neza nkanayipartage n'abandi ko umwana w'Ingozi nawe nyene yacatangwe mu ibarabara agiratera intambwe bageze ahantu heza ndamuramukije ni possible umwe acitse amaboko nawe arahitize mu baje nafashije Ingozi nawe ndazi ko avyibuka kubona ateye intambwe bari mu gakinga keza kuriya Imana ishimwe cyane urumva abanyengozi nabo ndabakunda gose ko niwo muryango wanje niho nakuriye ndifuza ko bashigikira ama concert nkora indirimbo nkora kugira ngo nzosige kera nashaje iragijiza mu bakiri bato uno musi rero deja uri Burundi uri mu muziki abantu rero bakwitege ko iki wadusohoreye uhunguka ariko mengaje ari video by the way yaje ari video office Burundi ntirakogwa video yayo hari nasohoye yitwa Muvyeyi namaze gukora video yari Ngozi n'umujene nawe nyine na Dugije yitwa number 7 nerasohoka muri nondwi hari n'indi ndirimbo shasha meje gukora n'umutama yafashije gose nkiri umusore yitwa Leandre Baden yarivye bavuga y'abandi yaramaze imyaka 20 ari muri Afrique du Sud yaraje arushe yarafunzwe n'abarahura n'ibibazo bikora mufasha gukora audiovisuel Ngozi hanyuma ibindi navyo nuko abaririmbyi bari ngaha ndababwiyeje I'm free boza tukakora featuring bumva yuko yokora featuring n'umutama n'umuntu mukuru nkanje no vyemera nta kizo musaba gikomeye uretse urukundo hanyuma dukora ibintu byerekana yuko twese turi kumwe dushigikirana abaririmbyi twubaka industry nziza ibereye umusore indirimbo Saidi Bras aho mu gusozera ko umusore indirimbo ariko abantu bacabibaza ati none amafaranga muragarura kwera umuziki urimo mahera urumva ungwaruka rujaga kubijamwo abo ati naco bizobamarira
urumva twe tuviza kuri message cyane cyane n'igikorwa tuvuga duti indimo zacu twazikora n'ibintu tuba duteragiye ku noti zashobora kuza nk'eyo no munsi ejo zikabura ni nko mu kazi kose n'ufise magazine arahomba urumva ariko muri music ukora neza abagukunda bari benshi bagushigikira bakakubaza ibibazo ufise ko babazi ko udashobora gukora umuziki uje no kurimba uje no kuragira oya abishaka mu musicien abafise management nico kibazo kiri ngaha dushaka ko aba managers begera amadiyama twe tura amadiyama atembera ari ngaha turi cabwenge zikomeye turi birezi abantu bashobora ku exploiter akaza tukavugana ibintu bijanye na management tugakora ibiteramo ahantu hose twunguka ko abashaka kuturaba ni benshi ariko sinoba indocteur kandi ngo ni opera nanje mba nkene yabaza abumfasha kugira ngo ivyo vyumviro mfise vyiza niyo mpano ndashikane ko imbere Sadiblaza mu gusozera abantu bamenye background yawe gato hari cyo bitwaye like bamenya ati uba uribana uri wenyene madame yagiye tuheruka kumva wari ufise umuzungu umukenyezi w'umuzungu vyaheze gute mwahuye gute aya Eva Doste yari umuzungu twakundanye nganye Bujumbura turajana muri Belgique turavyara umwana yitwa Iwacu Noah Iwacu Noah ndamuramukije Iwacu Noah kuko ndazi ko akurikirana ibikorwa bya papa wewe cyane ariko urumva rero harageze igihe turatandukana kubera ko nari mfise nyine umuhamagaro wo kubandanya urugendo nje gutanga message ku bari kure we kandi yashaka kutugumana kandi je umuhamagaro wanje ariko kugaruka kandi mu Burundi agaruka mu Rwanda ariko tumwa Afrika oya uyu mwana ari kumwe na mama wiwe siwe gusa nabo bana bose nakubwiye navyaye kubisabana batatu urumva ko muri ico gihe rero bariko ndagwana urwo rugamba rwo kugira ngo nkore ivyo bikorwa sinobarana mfunzwe sinobarana ndiko ndiruka ariko Imana izogeza ahantu rimwe nanje ngabanyirize kubabara no kugenda cyane nduhuke cyo ko muvyeyi nanje nagiriza abana banje ndabacira umugani wa sokuru kera harabaye ntihakabe harapfuye ntihagafe hapfuye imbwa n'ingoma hasigara inka n'ingoma urumva ivyo byose bizotuma rero sasa nanje ngira ikizere ko muri babana sabanje gusa ko singo abana banje gusa nabo barabizi nimwe murabagira ati kuba ntabagura mugati cyangwa ntabaha amata ya misi yose ndiko ndakora amata muzosangira n'abana bose b'u Burundi sishaka ko muzonywa amata mwenye n'abandi inyota ibishe niko ndubaka rero wa munezero n'icizere muri generation future kugira ngo abazovuka ejo bazomenye ko harimo ababitangiye kugira ngo yego bagera aho bageze numva muri make ndashimira Eva Dosa yafashe kurera umwana wanje Maya ndashimira Dada Asia yafashe kurera umwana wanje Maya Eva nkamushimira ko yareze Noah nkashimira na grand-mère wa Kim nawe yashoye kumurera aho bose baba bwose ranyina abana banje bose urumva ntibashoye kumbona bambona gake cyane meze nk'akujya kwa Mandela yakunda abana biwe cyane akakunda n'abana b'igihugu aritanga imyaka myinshi atari n'umuryango ariko abana biwe nibo barazi yuko ivyo yakora byabwara ubutwari natwe turumva ko turiko turakandagira ikikanda ya Mandela babandi bose bakoze byiza ba Che Guevara ba Nelson Mandela ba Marcus Garvey ba Nyerere kwa Gasore Ntadaye Gwigema n'abandi benshi bitanze kugira ngo Afrika yacu imere gutya peut-être natwe mu mateka ugwaruka zoza rwiga avuga ati Said Blaza ko Gasaka yarigeze kuririmba indirimbo ya buri kukiye urumva nzo masezera giyiza ku isi kandi nabazoza bayisubiramo bayigira niteka kuri jero ku muryango no ku gihugu cyose harabagiye barasubiramo buri kukiye biranka bagiye baragerageza kuyisubiramo ariko urumva buri kukiye yawe every day niyo Amerikashe urumva itariki ya mbere ukwezi kwa mukakarudu hageze byaba ari iwawe ikije imbere umunsi wo kwikokira ariko ikibazo umuntu acayibaza narigeze kubona ahantu sinzi ko ari wewe wapostinze by the way sinzi hano nabibonye bariko bavuga ati Said Blaza indirimbo kuva yayisoreye nta bintu bifatika ku noti yararonka canke ibiki Said Blaza it's true nta mafaranga uraronka kuri indirimbo ya buri kukiye uravye n'ingene yamiri hit every day ikoresha mu bikorwa bitandukanye wewe nka Said Blaza uvyakira gute kirakora ku bikorwa bitandukanye urashima bikomakome by'igihugu kuri levels zikomeye nka zijya urashima ugasanga n'imbere y'umukuru w'igihugu kiravuzwa ariko nyene for free pour rien kuri wewe ntacyo bikubwira je nibaza yuko n'Imana yampaye iryo jwi rishakara gashika mu mitima y'abantu bose cyarimwe ku munezero bakishi bagatamba bagatarika bakaninahaza noneho basimbataza iyo ntayo kwikukira munezero nanje ndabifise mu ruhare ndaronka abantu bari muri Australia bari Canada bari London bari Denmark bambwira ati mu stake ya mbere mu Kakaro Blaza indirimbo yawe niyo yashizwe hejuru rwose umva deja icyo cyonyine ni ikintu gikomeye kuri we kirakwiye je nibaza yuko ishatsi birenze ivyo
no bakabisa niko nagorana burya Saidi Brazza yarakwiye kuja mu bantu bahabwa udushimwe muri izo tariki kujya bahora hashimirwa agashimwe ntigasabwa ahubwo ukubona hari umuntu akubona kabona ko ukeneye ukimwe rero umva kuba intwari ntibisabwa hari umuntu akura mu maso akavuga tujye umuntu n'intwari ntiyarakwiye kubaho nabi ntiyarakwiye kubura ikintu akiriya duhari turabana bagabo yakoze ivyiza nk'ivyo umva rero nico gituma ntacika inguvu kuko nzi ko leta mvyeyi hari biri kose bazokose barahari rimwe bazonyibuka cyangwa batanyibutse bibuke abana ba abuzukuru banje benkeka kuko indirimbo idahera je ndahera ndi umuntu wo ku rugendo ariko bamfashije nka nanje nkashimishwa n'umusaruro w'iyo ndirimbo nkabishwaho neza nayo nkanywa amata y'inkavuye muri yo ndibaza yuko nanje nosaza nsayangana nosaza nsayangana Saidi Brazza uko biri kose nabantu ntibasaba cyangwa se intwari ntiyisabira kuba intwari ariko biri kose hariho message normalement cyangwa se automatiquement worungika kubo vyega Burundi ko ndazi ko biri kose Burundi ni igihugu ciza kandi gifise abarongozi bayo barumva kandi baratahura igikorwa umuntu aba yarakoze niyo mpamvu habaho gutanga udushimwe igihe atarikizi ukwezi ko kwikukira aka message gato worungika kumbere boca twese tugoca abakurikirana igano bya Isaac TV boca bafata bose bakavuga ati reka dutweetinge dushire kuri Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp hose mpaka je n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu cyo Burundi ciza nyene n'icubahiro Evariste Ndayishimiye aronka iyo message ivuye kuri kwa Saidi Brazza ku ndirimbo yiwe ya burikukiye message iri direct worungikana yihe bwana Saidi Brazza. Murakoze cyane nk'ijambo nobwiranya kubahwa president wacu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nuko no musaba kuko mvuye mu bihe bitoroshe nivyo mvuye mu bihe bikomeye muziki wanje wasubiye hasi kubera ngize Imana igihugu kikanyibuka ko mpari kikanduza gatoya nkashobora kumenya uko no kuyungunganya no kubandanya ibindi bikorwa vyiza kugira ngo nizo zahunga zisohoke nizo zindi riko Davis Burundi zisohoke no guhimiriza impunzi kuva mu makambi dukore Tour du Burundi bashoboye no kumfasha bakampanka instrument musical ivyuma vy'umuziki complet byoshobora gutuma aho ngiye hose nanje nterama naco nyene no gishimira buri kuki ubu hweranye n'icubahiro mukuru w'igihugu bunyene bamusabije ivyuma vy'umuziki ni isuka nziza cyane ku muririmbyi iyo ufise isuka nturarubusa za gitare turazikina tukaja mu ma karaoke tukaronka ukunye twibeshaho hanyuma twashaho n'imiryango yacu ko n'abana bacu bakwiye kubaho neza ko turabaririmbyi b'igihugu hanyuma niho nabikubwiye agashimwe ntigasabwa nihagire mu barundi bari hanze cyane cyane bumva yuko bari interesse yo gushaka kunshigikira yo kumfasha muri iki gihe kikomeye ndimo ego boca kuri Bikore TV bagaca kuri Abel Ndwa yakina film bagaca no kuri nawe nga kuri Isaac TV ribaza mwebwe ubutumwa bwanje nibwo abashikira muzabugeza nzokubwira ego reka nagushimire Saidi Brazza murakoze cyane kandi utanze kanimero ka telefone cyo bitwaye ego notanga kanimero de telefone ku bantu bashobora gufasha muri Lemi Cash cyangwa ego cash gutyo ibintu nk'ivyo byo kuvatira artiste tumusoni gato tureko yo yogira ku ntambwe nziza nk'iyo yari ko mbere notanga 79 205 914 Kubera ko Daniel muri bamwe turi kumwe ngaha muri Bikore TV kubera ko sinkunda gutunga telefone kubera ko iyo ndayifise abantu benshi bagomba bantelefona kandi mu kazi kenshi bigatuma nkoresha telefone y'undi muntu ku ruhande kugira ngo binyorohere kubandanya ibikorwa ndimo ata disturbing irimo. Okay. Ndagushimire cyane bwana Saidi Brazza amahigwe masa maze Imana ibananye kuje imbere mu bikorwa byawe. Natwe turabashimiye kuganiro ciza dukoze nawe kubakurikirana Isaac TV mwese mugira amahoro Imana ibarinde turi kumwe. Ja Stafara gato kuri buke Itariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro ni Burundi bwacu bwatigwa burashikirizwa intahe yabwo yuko bwikukiye koma amashiba n'uwo mu gihugu cyacu kuri uyu munsi w'agahimbare. Murakoze cyane bana Isaac TV gira subscribe like na share hama stories zose naho nyine mwana wese tugumana Saidi Brazza Saidi Brazza tugira uko bro one love Isaac TV.